Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho wenyene yemanga agira ati arabo jewe nifatiye itonga hanyuma mu baraheza baragenda kumvuga ngo neva ntaje ubwo. Iyo rero bibaye bishitse naho bidashika gake ko umukuru w'igihugu wenyene yifatira umusuma, yifatira umunyonyezi, hanyuma akamureka akibandaniriza kuko nta na hamwe mujambo avuga ko yaciye afatwa, kuko ubu aba yafatanye itonga aba ari umusuma koko. Hari ukuntu amategeko itegeko ritegekanya umuntu aba yafatanye itonga bavyita flagrance délit icaha. Uwo muntu rero mu vy'ukuri mu bisanzwe ateza guhanwa n'itegeko ico bita abaguye mu ikosa ryitwa infraction pénale, kuko aba yivye aba ari umusuma. Ko atanaha mu mukuru w'igihugu avuga ko yamwifatiye yaraheje kumwifatira hama aramureka arabandanya, uwo muntu aronka n'akanya ko kuja gusigura kumuvuga ahantu ko yafatanye itonga. Igitangaje rero mu mvugo z'umukuru w'igihugu nuko neza na neza yerekana ko atabubasha afise, yerekana ko afata abantu hama akabareka, afata abantu akabasaba ko basubiza ivyo bari bivye, ivyo bafatanye itonga bakabisubiza, hama ivyo bintu bigaca bigarukira ngaho. Muca mwumva namwe yuko ari ikibazo dufise mu gihugu cacu. Twari tuzi ko icaha nk'icyo kirizwe gifatwa n'umukuru w'igihugu ko agitanga ko akarorero, ko atanga instruction mu nzego zibijejwe ko kugira uwo muntu akurikiranwe hisunze amategeko. None mwumva iwacu ivyaha nk'ivyo bizohanwa ryari? Tukabifatanya n'ibindi vyaha bikorwa aho umukuru w'igihugu yidoga, aho yidogera ubucamanza, ukamengo wewe nta bubasha afise bwo gufata iya mbere mu kwerekana ati umuntu kuva kuri ino saha, kuva kuri ino tariki uzofatwa azohanwa, kandi ntazi itegeko yuko uzofatwa azohanishwa umunyororo n'idahadabu zigaruka nuku nta n'umunsi n'umwe. Noneho siwe afata ingingo buno nyene, aratanga amategeko, ariko ijambo ry'umukuru w'igihugu rifise uburemere bw'itegeko. Umukuru w'igihugu naduge kwijambo afata ingingo, abo bantu abashira imbere y'intahe, barengutswe imbere y'ubutungane, bacigwe ndende.